hama hariho ubundi bwoko rero bw'ibiti byari bikoze iryo hema ni ibiti bita ibiti by'intumba tubibona mu gitabo cyo kuvayo 26 ku murongo wa 30 kuvayo 26 ku murongo wa 30 ibiti by'intumba byasobanura ingabire za mpemu yera don di Saint-Esprit cyo cyasobanura hama hariho ikindi kintu cyari gikoze ihema bita ibigombo byasobanura no vuga urukundo kuko spirituellement canke bibliquement parlant nuko ikintu cyose cyari kigize ihema barafise ukuntu bagisobanura cyari birafise ikintu cagira iki cyari kivuze ahagurutse ku buzima bwacu birashoboka yuko abantu bo guhagurukira birashoboka yuko umuyaga yohuhuta ariko icyo batazi ntibazi aho imizi yawe igize iki iri igiti kugira no vuga gikomere kigire ububasha kigire no vuga ukumererwa neza nuko imizi yacu bishika hehe kure nubwo hozi nk'ukuri ico giti nikigira iki ntigitemba kibazo ciza mu bajije atari umuntu ashobora ko afite ubusabane bwiza n'Imana kandi ari citegerezo ciza mu ugasanga atagwaye agahuye niki afutawe niki yahuye niki Imana ishimwe cyane amen iciza cyo kwibaza nk'ishami ni guha kumenya mbega iki kibazo kiriko kiva kuri jewe kiriko kiva ku bantu kiriko kiva ku Mana ni ibibazo umuntu novuga aca yibaza satani sinomushiramo kuko Bibiliya itwereka nuko novuga Imana yaduhaye ubasha bwo kadagira inzoka na scorpion ariko naho nyine birashaka kuva kuri satani vuze kuri satani ashobora gukoresha abantu ashobora kugutera mu buryo butandukanye nivyo itizoke mugabo benshi ntibazi ico casobanura muri Old Testament byasobanura iki Imana ishimwe cyane icambere cari ico gihudu cari gishigikiwe n'inkingi zitanu hariho novuga zitatu inkingi novuga zitanu zari novuga mu kuboko kukubamfu inkingi zitanu zari mu kuboko kwiki kukubamfu akaba ariho inkingi zine zari mu kuboko kwiki kukuryo zitanu zari hajya izindi zine zari hehe zari hajya hama zari zisho zisobanura inkingi zitanu zasobanura ibitabo bitanu vya Mose ico no kwita Ancien Testament nico vyasobanura ijya bita Torah inkingi zine zari mu kuryo zasobanura 4 evangiles ubutumwa bwiza uko ari bune Yes bakunzi ba Shine TV reka ndabikaze nangenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana waba ari no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba ari muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up yes igihe cyose ndiko nakora ikiganiro amwe mu majambo ndakubwira ni kudashika intege mu bintu byose uriko urakora birasaba kugira umwete no gusenga cyane kugira ngo bikomeze kugenda neza aho gucika intege n'intambwe imwe isubiza inyuma umuntu ugasanga ntashitse kwihangiro y'ivyo yihaye kugira ko kora cyane usenga Imana ibisigaye biragenda neza n'umukobwa wanyu mignone yes no musi twagarutse muri Manadiza behind camera it's me mignone nkuko mubibona imbere yanyu n'umukozi w'Imana dusanzwe twana ikiganiro Manadiza twari tubakumbuye mugabo urabona ko tutabahevye kadamuha ikaze kugira ngo abaramunsi kazi cyane yes ndaha ikaze abakunzi b'ikiganiro Manadiza ndabaramukijaho muri hose abari mu gihugu cy'u Burundi muri Afrika muri Amerika n'ahandi hatandukanye ubuntu bwo mu wacu Yesu Kristo bushize kubana nawe mwese ndaramukije na minyone twaherukana kera twaherukana kera yes umunezero udasanzwe gusubira gukora kino kiganiro yes abakunzi bacu dusuye kugaruka kandi kugira ngo tubabwire ibintu bishasha je nankunda kuvuga ngo iyo twatanguye sujet tuze tuyibandanya muyikurikiranire hafi kugira ngo ntimutakare nimba uno musi ko turavuga ku ihema y'Ibonaniro bisaba guhera ku ntango yaho twahereye kugira ngo ubone ingene bigenda birakurikirana kimwe ku kindi prophète nibaza ko twatangura dusenga hama tukabandanya kuri teme yacu ndazi ko abantu bayiteguranye ibishika byinshi kandi bari bagukumbuye vraiment yes reka dushima Imana data mu izina rya Yesu turagushima kuguduhaye kano kanya kandi ko kuganira ubwenge bwawe ko kuvuga ukuri kwawe nushime kuko umuntu wese ari karadukurikirana reka imwe yo gutahura imwe y'ubwenge imwe y'ubushobozi ibe muri kino kiganiro umuntu wese yumva no majambo agira hamukuye na hamushikanye tubisene tuvyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen
karibu cyane ngira ngo nibaza ko tuza kubandaniriza bon hari abantu maybe bashobora kuba baratakaye sinzi kuja kubacira ku mayange mugabo ni byiza no ko umuntu ico navuze umuntu ahera ku ntango akaja ari somera entre abakunzi ba Manadiza bamaze kuba benshi cyane bamaze kuba benshi cyane dimanche hano nasengeye baranse kundekora baguma bamfashe ngo Manadiza ngiri hehe ngo jeudi ngo kutaduhaye Manadiza ndavuga ati okay tubabarire jeudi tuzobaha karibu rero kugira ngo babwire aho tugeze turashari kuri teme Ihema y'Ibonaniro. Yes. Abakuzi ba Manadiza bamaze kuba benshi cyane. Yes. Kandi Imana ibahezagire kuba mudutera intege mu gukurikirana kino kiganiro, mu kugira ama partage, ama commentaire n'ibindi bitandukanye. Tubahimiriza gusubira gukurikirana kino kiganiro kandi mugisangiza benshi bashoboka. Hama tubandanye ikigwa tumaze ku iminsi. Twari twatanguye nuvuga kwa kanu heze cyitwa Ihema y'Ibonaniro. Uyu munsi tuza kuvuga kuri PART2 tuza kubandanya ico kiganiro canke iyo teme twari turiko hama ico kiganiro gisanzwe kiri nuvuga kuri no YouTube channel nyene urashobora kugenda ukagikurikirana no musaza ko ari PART2 ariko tuma tugire resume gatoya ntitubivuga byose ariko ndavuga ivyo twavuzeko Imana ishimwe. Amen. Igihe twariko turavuga ku cerekeye Ihema y'Ibonaniro twishimikije umurongo uri mu gitabo cyo kuvayo igice ca 25 ku murongo w'8 n'icenda. Icambere twavuze yuko igitabo cyo kuvayo cyanditswe na Mose. Kuvayo bisobanura kugenda canke kuva mu gihe kimwe uja mu kindi. Nje bituma bacise igitabo cyo kuvayo ubwo kivuga ukuntu abisirayeli bavuye muri Egiputa baja novuga mu bugaragwa bavuye mu bugaragwa baja mu gihugu c'isezerano. Bonye igice ca 25 ku murongo w'8 n'uw'icenda na hano twabonye bavuga ivy'Ihema y'Ibonaniro. Hama twabonye yuko Ihema y'Ibonaniro ryari rigizwe n'ibice bitandukanye. Hariho igice ca mbere twabonye cyitwa urugo. Twarabonye ko urugo rwasobanura Kristo cyangwa rwasemboliza Kristo. Ica kabiri twarabonye ko Ihema y'Ibonaniro urenganye canke winjiye mu rugo wacushikira ku gicaniro. Ico gicaniro birivuga ngo umuriro kuri ico gicaniro ntuze wigera ugira iki uzima. Twarabonye igituma umuriro utagira iki utazima kwari kubera icaha c'Abisirayeli cama kiboneka imbere y'inyonga z'Imana bigatuma bama batanga ko ibimazi biza gufuka ico caha igihe cyose. Imana ishimwe cyane. Na hano twabonye kandi kubwiye igicaniro ko casobanura umusaraba. Na hano kandi twabonye ko kino gicaniro casobanura yuko iyo umuntu yizeye Kristo ntibihagije gusa kuba wamwizeye urakene no kumukurikira. Na hano kandi twaje tubona itandukaniro riri hagati ya Yesu nk'umwami na Yesu niki n'umukiza. Tuvuye ku gicaniro twaje tubona ko uwegewe imbere ucushikirano bita ku higarigari na hantu bakarabira. Twarabonye ukuntu Aroni niwe yabanje gukarabisha abahungu biwe abogeje umubiri wiwe wose mu nyuma bakaza barakaraba gusa bisanzwe. Na hano twabonye ico byasobanura nico byasigura. Twarabonye higarigari cyari gikoze novuga mu vyirore vy'abagore aho twabonye ko bisobanura imilite. Twabonye ibintu byinshi bitandukanye. Rero uyu munsi tugomba tubandanye ku bindi bintu byari bigize Ihema y'Ibonaniro byasobanura nico byari bikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Numva njyewe cyane kuko ndumva ko ndi mu mavuta yo kwigisha. Imana ishimwe. Amen, amen. So uyu mwanya rero novuga uvuye ku kigarigari waca ushikira ku ihema. Ihema naryo ryari rifise uburyo ridishwemo nivyo bigize nivyo tugomba kuvuga ico byasobanura nico vyakora. Imana ishimwe cyane. Ahambere tubonye novuga ku ihema hanze hariho ico bita novuga imbaho z'ihema kuko ihema kugira barihagarike hariho imbaho bazishirako. Imana ishimwe. Hama imbaho z'ihema mu buryo bwa revelation zasobanura novuga abakristo bazoba kwisi canke abakristo bari kwisi ico bisobanura. Hama izo mbaho rero zaba zikozwe mu ifeza zari imbaho novuga mu kuzikora hari ukuntu bashirako argent hejuru ukamenga nimbaho zikozwe hehe mu ifeza. Imbaho zikozwe mu ifeza byerekana ikintu gikurikira cyane. Byasobanura yuko Yesu Kristo niwe yacunguye abakristo bose bari kwisi. Nico cyasobanura. Imbaho ubwazo zisobanura abakristo bari kwisi. Imbaho zakozwe mu ifeza zaca zisobanura Yesu n'incungu yacunguye abakristo bose bari hehe bari mwisi. Imana ishimwe cyane. Hama kandi hariho n'izindi mbaho zaba zikozwe mu zahabu. Imbaho zaba zikozwe mu zahabu casobanura ko Yesu Kristo
ko ari we mwami w'abami. Yesu Kristo ko ari we mwami w'abami. Igituma avuga ko Yesu Kristo ari we mwami w'abami, hariho abami mugabo hagacabaho umwami w'abo bami. Abo bami bahari nabahe naba Kristo zambaho. Hama ifeza ni symbole y'uwundi mwami. Birivuga ngo twe turi ubwoko bw'abami niki n'abaherezi. Yesu nawe ni umwami w'abo bami yacunguye. Nje yitwa umwami w'iki w'abami. Imana ishimwe cyane. Hama hagati y'izo mbaho hari igiti novuga caca hagati. Novuga kugira gifate izo mbaho. Ico giti novuga cyasobanura ubusabane na mpwemu yera. Cerekana ico giti yuko hagati ya Yesu n'ishengero ikintu kizotuma tugiranira ubusabane ni mpwemu yera. Tugiranira ubucuti niki ni mpwemu yera. Nico gituma ubuzima bw'ubukristo ntibushoboka igihe mpwemu yera agize iki atahari. Mpwemu yera niwe ntango y'ubuzima bw'ubukristo. Nico gituma na Yesu abwiye abigisha mumanze murindire muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyagira iki niyabazako, kuko ubuzima bw'ishengero bwatanguye igihe mpwemu yera agira iki amanuka. Nico bisobanura. Imana ishimwe cyane. Hama hariho ubundi bwoko rero bw'ibiti byari bikoze iryo hema. Ni ibiti bita ibiti by'intumba. Tubibona mu gitabo cyo kuvayo 26 ku murongo wa 30, kuvayo 26 ku murongo wa 30. Ibiti by'intumba byasobanura ingabire za mpwemu yera, don di Saint-Esprit, nico cyasobanura. Hama hariho ikindi kintu cyari gikoze ihema bita ibigombo. Ibigombo byasobanura novuga urukundo, kuko spirituellement canke bibliquement parlant nuko ikintu cyose cyari kigize ihema barafise ukuntu bagisobanura, cyari barafise ikintu cagira iki cyari kivuze. Hama hariho rero ibihudu vyafuka ihema, kuko apa yuko baryubakiye hariho n'ikindi gihudu caca gifuka rya hema risanzwe rigize iki rihari. Ico gihudu zafuka novuga ihema zari zifise inyuzi zitandukanye. Hariho inyuzi zera, hari inyuzi z'amashigisha, inyuzi z'agahama, inyuzi z'amasufe, nizo zari zigize novuga ico gihuzu cari kifutse iryo hema ry'ibonaniro. Hama inyuzi zera zasobanura ukwera kw'Imana, inyuzi z'amashigisha zasobanura ubwami bwa Yesu Kristo. Hama inyuzi z'agahama zasobanura amaraso ya Yesu Kristo canke isezerano risha, nico byasobanura. Amasufe nazo zasobanura, amasufe ni nubururu, zasobanura novuga ni bleu, zasobanura ko Yesu yaje ava mwijuru, nico novuga byasobanura amasufe. Hama apa ico gihuzu gusona novuga bakoresheje izo nyuzi, hariho ikindi kintu novuga baca basonesha kugira ngo amazi ntazave igihe imvura iri kiragwa, kugira rya hema ntigire iki ntirishikigwe. Ico kintu baca basonesha novuga urushato rw'igikoko bita tahashi. Tahashi berekana ko acari igikoko novuga kiba mu mazi. Yaba ufise novuga umubiri ukomeye uburyo amazi bitakunda ko agira iki ko yinjira. Imana ishimwe cyane. Hama tahashi novuga ico baca bisobanura vyerekana novuga ko ari protection divine, ukurindwa kwiki kwijuru. Nikijya novuga birivuga ngo Yesu avuga ngo nuko uri muri jewe, novuga satani ntashobora kugira iki, ntashobora sorry gato. Yesu yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo satani ngo nta kintu afise hehe muri jewe. Amabirika kivuga ngo muri Yesu niho tugenda turi niki n'ubugingo. Ngo izina ry'uhoraho n'umunara ukomeye, umugorotsa hungira amakaro nkiki amahoro. Vyerekana novuga umutekano canke vyerekana ukurindwa abantu bazoba bafise igihe bazoba bari muri Kristo Yesu. Ntibazovigwa, umuyaga woza ugahuhuta, ibibazo vyoza bigahungabana, ariko bazuguma bari impore. Imana ishimwe cyane. Nagomba gutera intege umuntu wese ariko arankurikirana. Yesu yaguhindukiye tahashi wawe. Yesu yaguhindukiye uburinzi, Yesu yaguhindukiye umutekano, Yesu yaguhindukiye ikibanza aho uboneramwo impore, malgré yuko bariho ibintu byo kubuza iki impore. Imana ishimwe cyane. Rero novuga ivyo nivyo vyari bikoze ico gihuzu cari gifuka iki iryo hema ni iki ry'ibonaniro. Ubu rero nagomba tuve hanze, nagomba ko twokwinjira indani mwihema. Windire indani mwihema, ahantu hambere novuga washikira na ahantu bita novuga ahera. Imana ishimwe cyane. Tugomba turabe ahera hari ibintu bimeze gute, hama ivyo bintu vyasobanura iki. Imana ishimwe cyane. Ahera novuga umuntu novuga ahashitse
hariho novuga ibintu yatangura kubona ikintu ca mbere cari ahera hariho imeza nyene table hama iyo meza yariko manu iteretse kuri iki kuri iyo meza hama kuri iyo meza kandi hariko igitereka ko ciki c'amatara Imana ishimwe cyane ngomba rero novuga tuvuge gato kuri Ihema tuvuge gato kuri manu tuvuge gato novuga kuvyerekeye ko igitereka ko c'amatara Imana ishimwe cyane amen imeza icambere bari bayubatse mu buryo bw'uko manu nubwo zoba ziriko zidashobora kunyiganga ngo zigwe hasi yes yari yubatse mu buryo novuga iri stable yari yubatse mu buryo bugize iki bukomeye yari yubatse mu buryo bwaho nubwo hobanya mu gigima bidakunda novuga yuko manu ikorokera hasi hama imeza yerekana novuga ukuntu y'umuntu novuga amaze kwizera Imana ukuntu agira novuga ugushikama umuntu agira novuga stabilité nico biri kivuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyizwa ariko wama ushikamye ibihe byose kimwe cyane rero uyu mukristo novuga afise ukwizera ku Mana bisobanura iki gicapo c'ino meza yari komana iyo umukristo afise ukwizera mu Mana abasa nk'umuntu ameze nk'umusozi Siyoni utigarugira iki unyiganyiza ntibisigura ko adashobora kubaho umuyaga ntibisigura ko adashobora kubaho imvura adashobora kubaho nyamugigima ngo ariko uwo musozi Siyoni ugumugize iki ugumushikana rero nico gituma ari vyiza ko tugira ukwizera mu Mana nk'abakristo biduha gushikama mu gihe imipfunda n'imiyaga vyahagurutse ku buzima bwacu birashoboka yuko abantu bo guhagurukira birashoboka yuko umuyaga yohuhuta ariko ico batazi ntibazi aho imizi yawe gize iki iri igiti kugira novuga gikomere kigire ububasha kigire novuga ukumererwa neza nuko imizi yacu bishika hehe kure nubwo hozi nkukura ico giti nikigira iki ntigitemba nubwo habanyamurira ico giti ntaco kigira iki ntaco kiba nubwo inkuba yoza ntishobora kukirandura kuko imizi yacu igira iki ishika kure ndahimiriza umukristo wese kugira ukwizera mu Mana kugira imizi yiwe agakiza imizi yiwe ishike kure Imana ishimwe cyane nico biri kivuga ngo umugororotsi azobeshaho niki nukwizera mwisi turimwo ibibazo ntibizoreka kuza ingorane ntizizoreka kuza ingorane ntizizoreka kuza ariko ikintu kizotuma ubaho unesha kuri ino si nk'umukristo nukwizera kwawe birivuga ngo ukwizera kwacu niyo ntsinzi yatsinze iki isi ndaguhimiriza kugira ukwizera kuko ukwizera icyambere kuguha stabilité mu bibazo kuguha kudahungabana ukwizera ni nkinzo ituma imyampumugwanizi yo kurasha atabubashigira iki igira ukwizera kandi ni intsinzi yawe nico byasobanura ino meza icya kabiri hariko manu novuga yasemburiza novuga yuko Yesu Kristo kuko bivuga ngo Yesu Kristo niyo manu y'ukuri yakorose igira iki iva mu ijuru ukandi ngo ujya kuri iyo manu azogira ubugingo budashira ngo iyi manu ya Yesu Kristo y'umutsima w'ubugingo ngo itandukanye n'iyabisireye bariye mu bugaragwa bo bagapfa Imana ishimwe cyane yerekana yuko iyo umuntu amaze kurya Kristo amaze kumira Kristo amaze kwakira Kristo Yesu ubugingo budashira n'umugabane wiwe nico birivuga ngo nta rubanza ruri ku bari muri Kristo Yesu kandi birikavuga ngo Kristo Yesu niwe vyizigiro vyacu byo kuzobona iki ubwiza ngo kandi ufise umwana afise ubugingo bugize iki budashira nico byasobanura novuga ino manu yari kuri no meza Imana ishimwe cyane hama hariho rero igitereka ko amatara yari mystère tangaje kuko cari gifise novuga utuntu ndwi ko gutereka ko novuga amatara hariho akantu kamwe kari hagati hakabaho n'utundi dutatu iruhande n'utundi dutatu iruhande ibi kenshi murakunda kubibona mu malogo y'ama eglise babicafye ahandi naho mugasanga na design kanaka novuga ariko cari bise ico bisobanura kugira ngo aya matara yake basa itara ryo hagati bakije itara ryo hagati aya yandi atatu yari à droite n'ayandi ari à gauche yacagira iki yaka kubera iri ryo hagati niryo ryatsa ayandi Imana ishimwe cyane byasobanura iki byasobanura ikintu gikomeye kandi cyane byasobanura iki gitereka ko amatara cyo hagati cyasobanura novuga yuko Yesu Kristo akwiye kuba centre y'ubuzima bwacu kubera iki biri kivuga ngo Yesu niwe muzabibu natwe turi iki turamashami nico byasobanura ubuzima buri mu mashami
buburonka buvuye hehe mu muzabibu. Umuzabibu ni utanga ubuzima hehe mu mashami. Vyerekana yuko Yesu niwe muzabibu, natwe turiki turamashami. Ubuzima buri muri Yesu nibwo buri muri twebwe. Ubuzima butari muri Yesu ntiburi muri twebwe. Nico gituma nanje gutera intege umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Wibuke ko Yesu ari umuzabibu. Wibuke ko nawe uriki uri ishami. Bibiri kivuga ikintu gikomeye cyane ngo ishami ryose nitamarikuraho ngo ariko iryama ryose ararituturira kugira rushirize kugira iki kwama ngo kandi nitwama cyane ngo vyukuri tubabigishwa biwe ngo kandi ngo datagira iki arashimagiza iki Imana ishaka nk'abakristo nk'abana b'Imana suko tubaho ubuzima bw'ubukristo budafise ivyamwa dutegereza kubaho ubuzima bw'ubukristo bugize iki bufise ivyamwa mugabo kugira ivyamwa bigaragare ku mashami bisaba ko bununuza ubuzima buri hehe mu muzabibu je bituma umukristo wese ahamagarirwa imigenderanire yiwe n'Imana iri personnel ni vyiza kuja mu makoraniro y'abizera ni vyiza kuja mu masérie de prière ni vyiza kuja dimanche gusenga muri louange na adoration ni vyiza ariko kandi ni vyiza cyane gusenga n'igihe uri wenyene n'igihe uri muhira n'igihe uri ku kazi wibuke yuko ntushobora kugaragaza ubuzima igihe utari connecté n'iki n'umuzabibo rero ubuzima bw'ubukristo bufise ivyamwa nibwo dushaka ilfo kugaragaza ivyamwa vya mpemu yera ugaragaza urukundo ugaragaza kwihangana ugaragaza ubugwaneza bijya vyamwa vyose bavuga ariko kandi ni vyiza kugaragaza n'ubushobozi bw'Imana kuko n'ubushobozi bw'Imana ni vyamwa vyamhemuyera mu buryo bwa manifestation Imana ishimwe tiza ko abantu bakubonamo ingabire zo gukiza ingabire zo zibitangaza ingabire novuga z'ubuvugishwa bakubona ingabire zo kwizera bakubonamwo ingabire zitandukanye Imana ishimwe cyane ariko izo ngabire zose kugira bazibone bivana n'uburyo ufitanye ubusabane n'umukiza wawe ufitanye ubusabane n'umwami wawe Yesu Kristo Imana ishimwe cyane hama uyu munsi rero naho nagomba kukubwira kandi kandi nimba hariho ubuzima uri kurabona uzobanze wibaza ubuzima ndiko ndabamo shaka ndiko ndabona eske nibwo buzima buri muri Yesu nimba ari bwo buzima butari muri Yesu hakana ubwo buzima nimba umuzabibu ugwara na wamasha muremewe kugwara nimba umuzabibu ukena na wamasha muremewe kugira iki gukena nimba umuzabibu urogwa na uremewe kugira iki kurogwa nimba umuzabibu novuga uba mu vyaha na uremewe kugira iki kuba mu vyaha nimba hariho ubuzima ubona butandukanye n'uburi mu muzabibu so tuce wiyumvira eske ndi connecté n'umuzabibu cyangwa ndi connecté muga sindi conscient n'ubuzima buri hehe mu muzabibu wa muzabibu we uri kuranyumviriza hakana kubaho ubuzima butari mu muzabibu nimba hari ikintu cyose ubona kitari muri Yesu Kristo gihakane birivuga ngo ugutanga kosi kwiza kuva muri we ngo muri we ugutanga kosi kwiza niyo kuva muri we hari amagara meza muri we hari ukugororoka muri we hari amahoro muri we hari urukundo muri we hari ubutunzi muri we hariho kudahangagwa n'abafumu n'abaruzi muri we hariho novuga kunesha ubushobozi bwose bw'umwijima muri we hariyo vyose ugutanga kosi kwiza kuri muri we ni se w'imisho adahinduka de kugaragaze ubuzima buri hehe mu muzabibu Imana ishimwe cyane aka kanya novuga ivyiyumviro vyawe bitangure kwiyumvira ubuzima ndiko ndabamo nibwo buri mu muzabibu nimba butari mu muzabibu simamagarirwa kububamwo tanke nanje ndiki ndishami Imana ishimwe cyane haleluya novuga nico vyasobanura igiterekwa ko novuga amatara Imana ishimwe cyane sinzi ko hari ikintu wokongera ko canke wobaza kuvyo maze kuvuga kugira simpave sanga ndiko ndashena vuga cyane yes donc ikibazo nagize ni aho nyine okay ikibazo nagize ni kuri ico kintu cerekanye n'ibigeragezo canke hari ikintu uvuze gikomeye cyane ariko nibaza ko gituma abantu sometimes banabivamo canke ugasanga baracitse intege ni ikintu cerekanye n'ibigeragezo abantu bagenda baracamo ku munsi ku munsi ikibazo kimwe nari mfise eske ari umuntu yeremewe kuba bon dumo ugasanga Imana yaramusizeho kugira ngo azabera abandi icitegererezo canke ugasanga ari umuntu arasenga arakunda Imana nta n'ivyo hagenderamwo mugasanga yatagwaye yapfushije yadafushije akazi kaheze ubukene ibintu nyine nk'ivyo mugasanga donatio n'umuntu akunda gusenga n'umuntu akunda Imana mbega ivyonye mu byo bavuze duhakana mugihe umuntu aramugororotse mugihe bon agerageza kugendera muri iyo nzira nziza agerageza gusenga hari igihe anatokesha rimwe kabiri akavuga ati no ndavyanse ivyo ntibikwiye kuba ku nzira yanjye muga toujours ugasanga ari muri ivyo bihe
umubwiye iki Yes. Ni ikibazo ciza mu bajije atari umuntu ashobora kuba afite ubusabane bwiza n'Imana Yes. kandi ari icitegererezo ciza mu ugasanga Yama mu bibazo. atagwaye ahuye n'iki afutahuye n'iki Yafushije. yahuye n'iki Yes. Imana ishimwe cyane Amen. iciza cyo kwibaza nk'ishami ni guha kumenya mbega iki kibazo kiriko kiva kuri jewe kiriko kiva ku bantu kiriko kiva ku Mana ni ibibazo umuntu novuga aca yibaza satani sinomushiramo kuko Bibiliya itwereka nuko novuga Imana yaduhaye ubasha bwo kadagira inzoka na scorpion ariko naho nyine birashaka kuva kuri satani mvuze kuri satani ashobora gukoresha abantu ashobora kugutera mu buryo butandukanye rero uwo mwanya wo gusenga wo kwibaza uhakana ivyo bintu usenga niho Imana izikavugana nawe akarorero Paulo yarasanzwe afite ikibazo c'ubugwayi yaragwaye igisate benshi bavuga ko yaragwaye yarafite ikibazo c'amaso ko amaso yiwe novuga yavamwe amashira kandi amaso yiwe ababara cyane bakavuga yuko kenshi usomye n'iryo jambo yavuze muri Bibiliya aho yavuga ngo yaba nabasabye ikintu kigoye ngo nariko basaba ngo mumpa amaso mukanogora yiwanje mukagira iki mukayakuramo mugaca avuga ikintu gikomeye ngo nasenze kenshi ninginga Imana ngo Imana irambwira ngo ubuntu bwanje bugize iki buraguhagije bisigura Paulo aramenye yuko si kibazo ciwanje kiri personnel kuko hari hingwara umuntu ashobora kugira ari waziteye kutitaho neza umubiri wiwe hariho ingwara ushobora kugira ndiko ngerageza kuva ku vya Paulo ushobora kugira soit bakuroze for example hariho n'ingwara novuga ushobora novuga kugira ari attaque diabolique novuga wizeye ijambo ry'Imana ko wakize mu mishago ya Kristo satana aje kugerageza iryo jambo ko wagize iki wagizeye hakabaho n'ingwara ishobora kuzimana yiretse nka épreuve ni itandukaniye n'iki na tentation novuga ni satana kugerageza épreuve nayo ni Imana ikugerageza mvuze Imana kukugerageza uwo mega cumvikanye nabi épreuve na hantu novuga Imana igutwara mu ishuri kagira iki ikakwigisha ikeneye ikintu kanaka gukora ku buzima bw'iwawe irashobora gukoresha ingwara irashobora gukoresha kubura akazi irashobora gukoresha novuga kubura amafaranga kandi ukora ukabona ibintu ntibiriko biragira iki biravansa rero iyo Imana igucishije muri épreuve si kugira ngo novuga igusambure ikudetruise nuko hari ikintu muri wewe ibibona idashima igomba gukurayo icaka biyigucishije muri épreuve nuko ibigomba yuko uduza valeur hari ikindi kintu bishaka novuga kugira co gutahurayo mu kuyizera mu kuyikunda mu kuyikurikira ikindi naco ibigomba no kugutwara ku yindi dimension kuko iyo uhejeje ishuri ukava muri 7e ukaja 8e ubugize iki wunguruje iyo épreuve yirenganye utuja ku yindi dimension yaba muri iyo domaine canke yaba no mu buryo bw'impwemu usanga ugiye kurundi rugezo rero iyo ivyo bintu uri kurabibona ni vyiza kubanza kumenya ibibazo nije navyiteye n'abantu satani yaciyemo kugira bagire iki babintere umwijima iri kiranyataka canke n'Imana igize iki iri kiranyigisha Imana ishimwe cyane mugabo ivyo byose ubimenya igihe wahagurutse nkuko Paulo yagize iki yahagurutse niho umenya rero inyishu bivuga ngo umuntu wese ngaho nye arashobora kwironderera inyishu bivanye n'ubuzima bayimo ku munsi ku munsi kuko ndazi ko abantu badukurikirana hari abariko baca mu bwo buzima kandi no mu buzima busanzwe twumva abariko barabivuga ugasanga avuga ati je Imana sinzi ikimora ndasenga ugasanga niba bandi aciye naje no kuborego ibasi n'intwera inzoga kugira ngo amastress agabanuke ariko nibaza ko bashoboye gutahura Imana igomugisha cyane naco kibazo amen ni kibazo novuga n'abandi nibagira ikibazo bashaka kumva gishidahagije bashaka kwandika muri commentaire cyangwa mukaza kwandika kuri nimero novuga baza gutanga kuri screen kugira ngo bishobore kugenda neza hama turi ahera hari ikindi kintu cari kihari hari ico bita novuga igicaniro c'imibavu igicaniro c'imibavu ni igicaniro bashirako imibavu n'ibintu bimota neza ni nk'igicaniro ca parfum n'ahantu byatuma ahera haguma hagira iki hamota neza igicaniro c'imibavu rero casobanura amasengesho y'abagororotsi kuko birivuga ngo amasengesho y'abagororotsi ameze nk'umubavu umota neza ku Mana rero biyerekana novuga iki gicaniro ca symboliza amasengesho y'iki y'abagororotsi cerekana yuko ubuzima bw'ubukristo buraryoha cyane igihe umuntu ahisemo gusenga imisi yose
nico birivuga ngo mwame musenga ubudahumeka ahandi naho ngo musenge ugize iki ubudasiba ubuzima bw'ubukristo ntiburyoha igihe ugusenga kudahindutse style de vie ubuzima bw'ubukristo ntibushobora kuryoha igihe gusenga utabihinduye ko bibiki ubuzima hariho abantu rero basenga ari uko ibibazo bije cyangwa ingorane zije ico sico bita style de vie style de vie nuko ushobora guhitamo gusenga guhema akarorero urazi yuko kugira mbeho ntegereza kugira iki guhema ni nko ubuzima bw'ubukristo kugira ubuzima bw'ubukristo ndabubemwo buryoshe ntegereza gusenga uko bukeye uko bugize iki uko bwije nico byasobanura Imana ishimwe rero ndahimiriza umukristo wese ariko arankurikirana ntusenge kubera ikibazo kije kuko niwasenga ikibazo ari uko kije nta bushobozi uzogira imbere y'ico kibazo senga imbere yuko ingorane cyangwa ikibazo kije niwashika imbere y'ikibazo ntuzosenga uzotegeka abakristo rero benshi basenga mu bibazo basenga mu mwanya utari wo mu bibazo siho basenga mu bibazo naho uronkera ubushobozi bwo kugira iki bwo gutegeka Imana ishimwe cyane uravye Yesu birivuga ngo ari kumwe n'abigishwa biwe ngo bo baja mu bwato ngo basije hakurya y'inkombe ngo ariko Yesu asigara ku musozi ariko aragira iki arasenga ikibazo kije kubera bo batabanje gusenga avant babanje gukoma induru barapanitse babaye ahantu bumvumenga barapfuye karabaye mugabo Yesu kwera yasenze avant ko ikibazo kiza yaciye azagendera hejuru ya ca kibazo bizigura bose bafite ikibazo kimwe ariko uko bariko baravyitwaramwo kuratandukanye iyo umuntu asenga yahisemo gusenga bicika ubuzima mu gihe cy'ibibazo hariho amahoro abafise hariho ituza abafise hariho umutekano abafise hariho ivyizigira abafise hariho ukwizera abafise kandi afise na autorité yo kubwira ikibazo kagira iki kikamubisira cyane hariho umukozi w'Imana umwe nkunda niwe yigeze kuvuga ikintu kimwe ngo bahora bambaza igihe je gusengera abagwayi ati wangwarawe muvemo bakabonera muvuyemo ati mwe mumbi uko oye bakaza ati none kubera iki prophète atarinda no vuga gusenga umwanya munini Imana ishimwe atabati je shora kuza gusengera ingwara umwanya munini canke imwe mumbi kuko umwanya munini ndawumara imbere y'Imana ngira iki senga rero nje imbere y'imwe mumbi y'ingwara nta mwanya afise wo gutakaza kuko amajambo banayahejeje ndiko ndasenga hari mafise amajambo gusa kugira iki yo gutegeka yo gusenda ndabifurije namwe ubwo buzima tubeho ahantu y'ibibazo bije imbere yacu tuba dufise ubushobozi bwo kugira iki bwo kubitegeka Imana ishimwe cyane rero mvuga nico bisobanura ubu buzima Imana ishimwe cyane sinzi ko nobandanya kuko nagomba cemva ngaha ningire gato acaho bita novuga ahera ahera natwe nibaza ko aho ni ikintu gisobanutse kandi gifatanye n'ibyo twari ko turavuga ko bijanye n'ibyo umuntu ko akwiye kwifata yaza ko bandanya turashaka kubandanya yes ahantu tugomba kubandanya ni ku gihuzu cari kigingiriye ahera n'ahera hahera kuko tuvuye novuga mwishikiriro cyo no kwita mu rugo twabonye ko tuca winjira ahera ariko kandi tuja n'ahandi bita ahera hahera ariko imbere yuko winjira ahera hahera icambere hariho igihuzu cari kigize iki kihakingiye nikijya bibiri ivuga ngo nuko Yesu ngo amaze gufa igihuzu gikingiye ahera hahera citantamukamwo kubiri ico gihuzu nico mu maturabe cari gikozwe muki casobanura iki Imana ishimwe cyane kuko hariho abantu gusa bavuga ati umva caratabutsemo kubiri nk'ikimenyetso cerekana yuko umuntu wari we wese aho uburenganzira bwo gushikira iki Imana biciye kuri Kristo nivyo it is okay mugabo benshi ntibazi ico casobanura muri Old Testament byasobanura iki Imana ishimwe cyane icambere cari ico gihuzu cari gishigikiwe n'inkingi zitanu hariho novuga zitatu inkingi novuga zitanu zari novuga mu kuboko kukubamfu inkingi zitanu zari mu kuboko kwiki kukubamfu akaba ariho inkingi zine zari mu kuboko kwiki kukuryo zitanu zari hajya izindi zine zari hehe zari hajya hamaze ari zisho zisobanura inkingi zitanu zasobanura ibitabo bitanu vya Mose ico no kwita Ancien Testament nico vyasobanura ijya bita Torah inkingi zine zari mu kuryo zasobanura 4 evangiles ubutumwa bwiza uko ari bune Matayo Mariko Luka na Yohana nico vyasobanura hama iki gihuzu rero gifashwe n'izi nkingi design cari gifise mu manoti ivyo nagiye ndandika hari hacafye ko abakerubi
bafise ishusho y'iki y'umugore nibo bari bacafye kuri iki gihuzo aba bakerubi bafise ishusho y'umugore byasobanura iki icyambere cyasobanura abakerubi bafise ishusho y'umugore yuko Yesu azova mu nda y'iki y'umugore byasobanura uruvyaro rw'iki rw'umugore mwibuke igihe novuga Adamu akora icyaha Imana yavuze ikintu gikomeye yavuze ngo uruvyaro rw'uyu mugore ruzomena iki umutwe uruvyaro rw'iki rw'inzoka muri Bibiliya twarabonye hariho uruvyaro rw'inzoka bavuze uruvyaro rw'inzoka bariko berekana novuga hariho abantu babayeho atari abantu icyo n'ikindi kibazo ushobora kuzokwiga muri kiganiro Manadiza bavutse ku bamarayika bahuye n'abana b'abantu hacavuka ibigatanya havuka ibijeya aba nibo bazanye ibyaha ku isi nibo bazanye sorcellerie nibo bazanye intambara nibo bazanye amateknoloji n'ibindi bitandukanye kigo tuzokwiga rero ariko muri Bibiliya ntibari batwereke uruvyaro rw'iki rw'umugore rero uruvyaro rw'umugore rutangurana na Yesu wibuke marayika Gabriel yaje kuri Mariya yavuze ngo mpemu yarazokuza ko uzosama inda niwe mugore tubona yararonse inda hatabayeho guhura k'umugabo n'iki n'umugore nico bita rero uruvyaro rw'umugore nico birivuga ngo Yesu rero azova mu nda y'iki y'umugore Imana ishimwe cyane wibuke ko natwe birivuga ko turi uruvyaro rw'umugore kubera twizeye Yesu Kristo mission yacu niyo gukandagira inzoka na scorpion mission yacu niyo gukandagira ubushobozi bwose bw'iki bw'umwijima birivuga ngo icyatumye umwana w'Imana hishuka kugira ngo asangangure ibikorwa vy'iki vy'umugwanizi wa muntu uri kurankurikirana ukaba wizera Kristo umwami n'umukiza mission yawe ni gusangangura ibikorwa vy'iki vy'umugwanizi aha ubona ikintu cyose kidahwanye n'ubugombe bw'Imana gisangangure mu izina rya Yesu Kristo rero iyi shusho navuga niyo cyasobanura icyambere icya kabiri byasobanura yuko kandi abagore nibo bantu ba mbere bazotangura kuvuga ubutumwa bwiza nibo bantu kandi bazoshigikira ministeri ya Yesu nibo bantu kandi bazoparticipa mu butumwa bwiza kugira ngo ubutumwa bwiza bushike henshi hashoboka ku isi nico cyasobanura rero novuga nico gituma novuga bari bashafye ko novuga abakiri bafite ishusho nk'iyiki nk'iy'umugore nico byasobanura rero urenganye rero iki gihuzo niho waca winjira ahera hiki hahera rero tusha tubona hari ico bita isandugu y'iki y'isezerano Imana ishimwe cyane nibaza ko nugarukiriza ngaha ikindi kiganiro tujya tuvuga ko vyerekeye navyo ibi byari biri ahera isandugu y'isezerano y'Imana yasobanura iki indani muri yo hari ibiki byasobanura ibiki Imana ishimwe cyane amen nibaza ko nagenda bigusabe uko telma igihe umuntu yumviza ibintu akumva biramucanze parce que twabigize muga nibaza ko mu biganiro gikurikira ari tuzoronka umwanya wo kudevelopa ivyo byose byerekanye n'ahera kugira ngo abantu babitahure neza bon sinzi abantu bafite ibibazo namasubira hari abantu banyandikira fois passé bariko barambaza ngo ndababwira nti ndabahe nimero za sinzi ko bakwandikiye kandi byiza ko umuntu abareza ikibazo muri commentaire cyangwa tuja gushaka ko nimero muri commentaire ya mbere nimero tuza gushirako za prophète kandi gushimira murakoze cyane na turabashimiye gose yes nibaza ko tworangiza dusenga kugira ngo ijambo rigire ubushobozi mu bantu bagije kuryumviriza amen tuma dusenge kandi nizera nakekeranya ko ugusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi Imana ishimwe cyane turasengera icambere mu mugwi wa mbere turasengera navuga ukwizera kwacu gushike kure mu Mana haya meza icya kabiri turasengera umuntu abayumva navuga ari mu bihe by'imigenderanire we na Kristo itagihagaze neza Imana ihestori iyo migenderanire isuke muri winzara y'inyota yo gusenga yo gusoma ijambo ry'Imana Imana ishimwe kandi turasengera n'umuntu aba yumva afise umutima wo gusenga cyangwa ishaka ryo gusenga ariko bimugora kugira agire novuga style de vie y'amasengesho asenge nka kujya uhumeka Imana ishimwe kandi turasengera novuga n'abamama bose bariko baradukurikirana baba bumva bafise umwete wo gukora igikorwa c'Imana ariko bakumva umenga ntibafise ugushira amanga Imana ibashoboze kugira ngo bigende neza data mizina Yesu turasengera umuntu wese ariko yakurikirana kino kiganiro reka ukwizera kwacu udufashe gushike kure muri wewe tumere nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyiza ariko wamushimangiye ibihe byose nubwo ibibazo byoza ingunza n'umuyaga n'ikiyaga kigasuriranya
bidashobora kutunyiganyiza. Reka bigaragare yuko turi nka ya meza yarahera hahera. Utugirire neza Yesu. Turasengera umukristo wese yari yumva imigenderanire yiwe nawe yari kirahungabana, nkemu yera restaure imigenderanire hagati yiwe n'umuremyi kugira ngo birushirize kugenda neza. Turasengera umuntu wese ari karadukurikirana abakeneye gusenga ubudahumeka ubudasiba ariko bimugora, impemu yo gusenga ibe ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu. Turasengera n'umukobwa cyangwa umumama wese ari karatwumviriza yaba yumva hamagarira kuvuga ubutumwa bwiza, kuzana benshi kuri Kristo ariko vyamugora gukora igikorwa c'Imana, gushigikira umurimo w'Imana, ariko akumva umenga ntiyafise ugushira amanga, umushoboze mu gihe nk'iki. Turagushima ko bikoretse kandi ko bibaye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyizera. Amen.